Yesu nashimwe cyane. Nitwa Nadege Kavakure, muhawe umugisha n'uhoraho yari mu juru n'isi. Kuri uno mwanya ngomba kuvuga ndavye kuri ino si imbaraga zihari. Hari imbaraga nyinshi cyane, ariko iziruta izindi zose ni zibiri. Hariho imbaraga y'amafaranga, hariho n'imbaraga ya mpwemu y'Imana. Haleluya. Imbaraga y'amafaranga uzoyibona ku bantu benshi bafite amafaranga. Usanga ari ba bantu no mu muryango urubanza ntibashobora kurukora badahari. Imana rero iduha amafaranga. Imana itwumve iduha amafaranga, kuko ntiwobura imbaraga za mpwemu y'Imana ngo ushobora imbaraga z'amafaranga. Nta jambo ushobora kugira. Nushaka uba uri imfura mu muryango ata amafaranga ufise, basha nta n'umwe aguha icubahiro. Nushake ube usa n'irirenga ata amafaranga ufise, nta muntu n'umwe akwitaho. Ariko iyo ufise amafaranga, umuntu wese arakwitaho. Umuntu wese arifuza ko mworamukanya, umuntu wese arifuza kukubona, umuntu wese arifuza kuguhamagara kuri telefone, umuntu wese arifuza kukuza kukuramutsa. Niyo uvyaye abana, iyo hari imanza mu miryango, b'abana bawe baraboneka kurusha kuri wa mukene. Rero murumva yuko imbaraga z'amafaranga zikomeye ngaha ku isi. Umuntu wese akwiye gusenga ngo Imana imuhe amafaranga. Se nanjye noronka amafaranga, ndayashaka. Umuntu wese araza arisengera asaba Imana amafaranga, kuko amafaranga arakenewe kuri ino si. Utayafise nta jambo ugira. Imbaraga ya kabiri ya mpwemu y'Imana niyo mbaraga nziza ikomeye izotuma turonka n'ijuru, kuko iyo ufise mpwemu y'Imana muri wewe hariho ikikugera. Mpwemu y'Imana arashobora kuzakubuza ati ndakubujije produit, ndakubujije ipantaro, ndakubujije gusuka. Ibyo ntuzoza kubikora ngo ukubore umwana w'umuntu yakubujije, mugabo ari mpwemu y'Imana aje muri wewe arakubuza buke buke. Azana akaji kongorera gatonyi, buke buke wisanga hari ibintu wagiye uheba nawe uvyisangamo, ku buryo n'intambuko yawe usanga yahindutse. Kubera iki? Hariho mpwemu y'Imana muri wewe. Hari imbaraga ya mpwemu y'Imana iri muri wewe, niyo ikugenzura, niyo ikubwira ati kora iki, jaha. Iyo utanguye kumvira mpwemu y'Imana usanga usa neza, usanga na ya mafaranga yaje, kuko hari kiri muri wewe. Iyo ufise mpwemu y'Imana wisanga ugendana n'abakozi b'Imana gusa. Iyo ufise mpwemu y'Imana usanga n'abo muyaga ari abantu b'ikimazi. Kandi iyo ufise imbaraga za mpwemu y'Imana nta na hamwe nawe utaja. Nawe abantu baragukunda, bakakwifuza, bakumva yuko wabera abagenzi, bakumva bati reka tugende kumurondera Nadege, gera umukozi w'Imana dusengera. Akora akarorero ntazi, aradusengera, araduha amajambo meza y'ikimazi, nuko uba ufise imbaraga za mpwemu y'Imana. Rero nawe nyene tumusabe, iyo ufise imbaraga z'amavuta nazo nyene, uvuga ko uba ufise ya mpwemu y'Imana muri wewe, aca aza aragushirako amavuta mashasha. Wa muntu atahora kubona neza agatangura kubona neza. Wa muntu yahora abona umenga ntumuryoherega akabona utanguye kumuryohera. Kuvuga ngo ufise imbaraga ya mpwemu y'Imana. Izindi mbaraga zose zihari ngaha ku isi ntaco zimaze, ariko izo zibiri niwazigira, rero uzironse zose ari zibiri, imbaraga mpwemu y'Imana ukaba ubifise, ukaba ufise na ya mbaraga y'amafaranga, n'ijuru uzorironka. Ko ntuzobura ico urya ufise imbaraga z'amafaranga n'imbaraga za mpwemu y'Imana. Uzobura aho uba, oya. Ivyo bintu rero bibiri dusaba Imana ibiduhe tubironke. Ico nico numva ngomba kubasangiza uno munsi. Yesu abahe umugisha, abagirire neza, abahe izo mbaraga zibiri, ko aho n'ijuru muzorironka. Kuba ata amafaranga ufise ntiwitege ijuru mon cher, guma widoga wiganyira. Rero Yesu azabidukorere, atugirire neza, aduhe izo mbaraga zibiri. Dukorere Imana mu mpwemu no mu kuri, dufise amafaranga. Yesu rero abagirire neza kandi abahe ico mwifuza kuri uno munsi. Amen.